Inshuti namwe bakunzi bamabaye Media TV, reka dusubire tubaramutse tubipfuriza kugira ibihe vyiza. Tuboneyeho n'akaryo ko kubasaba imbabazi canke ikigongwe kubera twari tumaze iminsi tutabashikiriza ibiganiro bishasha. Ntivyavuye kuri twebwe rero, nuko ivyuma dukoresha mu kuringaniza ibiganiro kimwe muri ivyo gifise ubugwayi. Reka rero tubasabe ku bataraba abanywanyi bacu ko moca muraba aho handitse sabone canke subscribe muhafyonde, muca mubona ahari agakengeri nakone mugakoreko, muca muraba ahanditse tute canke all nahone muhakoreko kugira ibiganiro vyacu tuzoja turabashikiriza bizoje bibashikira byoroshe. Nkuko rero muriko murabibona ku masanamu, kwigenekezo rya 20 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023, ugwaruka gurukorana bushake rukorera ishirahamwe Kere Burundi benshi basanzwe bita Jeune Volontaire hamwe na Jeune Pilier, bose bo mu kigo c'ugwaruka c'Imabayi muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, gwaratanze inyigisho zidasanzwe ku bene gihugu bo mu gisagara ca Kivogero kiri ku mutumba wa Kabere muri komine Mabayi. Kurikirana rero ikiganiro twakoranye mwiyumvire izo nyigisho ico zari zerekeye. Kubipfuza kudutera intege kugira Mabayi Media TV ibandanye itera imbere, mo twandikira ku nimero zifise na WhatsApp zikurikira: 69 134 954 69 134 954. Ku bari hanze y'igihugu murazi ko mutanguza akamenyetso ko guteranya 257 hama 69 134 954 plus 257 69 134 954. Murakoze cyane. Mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Kuri Mabayi Media TV buri mwanya turi kumwe n'ushitsi mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Tubasabe mubanze mwidondore. Yego murakoze. Nitwa Ezekiel Nizigiyimana. Nkorera ishirahamwe Kere Burundi, umugambi wabo tubakarorero gukorana bushake. Murakoze. Aka kanya rero mbona umenga mwari mwambaye nk'abumenga muvuye ku rugendo, muvuye he, byagenze gute, muvuye kwigisha iki? Yego murakoze. Uyu munsi igenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani, twari twaramutse twatunganije inyigisho zirondoka rijanye n'amagara meza ku miyabaga n'ugwaruka muri komine Mabayi, cyane cyane ngaha mu Kivogero. Murakoze cyane. Izo nyigisho mwari mwateguye abantu bashoboye kuzitabira neza? Yego mu bisanzwe izi nyigisho ziba zega abantu bose, ariko mu by'ukuri turashima urugero ko abantu bashoboye kubikurikirana no kwitabira. Nk'ubu aka kanya barashobora kuba mwabonye baryohewe, bavyakiriye neza, mwababonye gute? Bisanzwe iyo turiko turatanga inyigisho nk'izi, ni ibintu twigisha abantu basanzwe babayemo kandi babona, saba n'ingaruka tuba turiko turavuga canke turerekana, ni ibintu abantu baba babona. Rero abantu baravyakira neza, cyane cyane ko kiba ari kiyago abantu baba basanzwe babona kiri mu kibano. Yego ndibaza rero twizere neza nimba bazitahuye ko mu minsi iri imbere nta muntu azosubira guhangayika ng'abana baraye ubusa ngo byanse ko baja kwiga. Twizere neza ko inyigisho bazifashe nkama bazobandanya babikurikirana. Yego mu bisanzwe umwigisha arashobora kwigisha akabona ko abana batahuye, ariko mugabo yagira kubaza ugasanga kumbure abana siko babitahuye. Twebwe rero mu nyigisho dutanga akenshi ntitwovuga tuti twamenyesheje kuri urugero, ahubwo ibiharuro kubera tuba dukorana n'amavuriro magenzi y'ugwaruka, nibo bagaruka bakaduha ibiharuro bakatubwira bati bivanye na ryahimiriza mwagira hanaha turabona ko abene gihugu bariko baratwitura. Rero novuga nti umwimbu canke kwerekana ko iki cigwa kumbura abene gihugu bagishize mu ngiro, keshi tubihabwa n'amavuriro magenzi y'ugwaruka.
murakoze cyane. Akamo rero motera ababyeyi cyangwa motera abariko baratwumviriza kajanye n'izo nyigisho mwatanze uyu munsi n'akahe? Mu bisanzwe kuko twari kumwe twashoboye kubibabwira ndetse n'abandi bariko baradukurikirana baciye kwimbonesha kure mu Bayi Media TV. Ico twobamenyesha n'ico twobabwira nuko ikibazo cyo kubyara ku rugero igihanze umuntu umwe ikiraba umuntu umwe, ahubwo twese dukwiye kugifata mu minwe kuko mu ngaruka mbi zishobora gushikira umuntu mu gihe atavyaye ku rugero twese ziragaruka zikatugira ku bwako. Niyo mpamvu duhereye ku bakuru n'abato iki kibazo ntibari bakwiye kugifata minenegwe kuko nk'uko twabivuze no mu nyigisho umwe wese bigenda bimukorako. Yego, akamo rero twobatera nuko umwe wese ahabaye ubwiwe yo kwifatira ingingo akaba ari we yimenya, akamenya n'ico gukora kugira ngo ashobore kuba ari we yitunganiriza, na cyane mu kubyara akabigiramo umugambi nk'uko n'ibindi bintu ashobora kubigiramo integuro. Tukanasaba kandi ko abatware batandukanye iki kintu bashobora kuza barakibwira abantu kugira ngo twese tugifate mu minwe ntamwe. Murakoze. Yego, murakoze cyane kuba mwiyumviriye gutegura ico kibanza. Tukabasaba ko muzobandanya mutegura n'ahandi kugira ngo turabe ko igihugu mu minsi iri imbere coba cateye imbere ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Mutumire mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Twagira tubasabe mubanze mwidondore igihugu kiriko kiradukurikirana. Nitwa Nsabimana Jacques, nkaba ndi umukuru w'umutumba wa Kabere. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma twariko turarengana dusanga ahantu hari abantu benshi ntitwashoboye gutahura ikibagenza canke ibyo barimo. Murashobora kutubwira rero abo bashitsi mwari mufise ico bari bagendereye? Twari twakiye abashitsi barungitswe n'ishirahamwe Tuba Akarorero kandi batwigishije byinshi, aho batwigishije ibijanye no kurondoka ku rugero, batwigishije n'ibindi bitandukanye, baratwigisha akaranga, imico n'akaranga, baratwigisha inyigisho zo gukunda igihugu, aho bagiye barabaza abenegihugu ku vyerekeye imbibe zihana amakomine na komine yacu, ayandi makomine ruhana imbibi, uko komine yacu igenda izigurijwe. Batwigishije kandi no ku vyerekeye igihe umuhisi Perezida Nkurunziza yashika ku butegetsi muri 2005, icivugo ca mbere yatanze. Babajije kandi ku bakenyezi ico yoba yarabamariye n'ijambo rya mbere yabashikirije ryega abakenyezi n'abana. Bagerageje kuza barishura rero ku bibazo bitandukanye. Murakoze cyane. None iyo nyigisho murizera neza ko ishobora kuba yagize akamaro muri abo bantu bariko barayironka? Turizera ko inyigisho ishobora kuba yagize akamaro cyane kuko ubiravye ikiganiro kirangiye abenegihugu bafise akamwemwe kenshi, mbere ku bwabo byaboneka ko batifuza ko corangira muri ako kanya cyahereye. Ngerageje kumviriza cyane nko ku ijambo numvisemo kwirondoka rijanye n'amagara meza, akamo mushobora gutera ababyeyi muri kino gihe n'akahe? Akamo twotera ababyeyi nuko bo kwisubira bakavyara abana bake bashoboye kurera, kuko biravye isi itera yaga kandi biragira n'ingaruka ndende cyane nyinshi zitandukanye iyo umuntu avyaye abana benshi. Ubwa mbere ntibafungurirwa bikwiye, ubugira kabiri ntibaronka uburyo bwo kubigisha nk'uko byasabwa, ubugira gatatu usanga abana ari bamagoyaki bama bagwaragurika, ntibavuzwa bikwiye, ntibambikwa bikwiye. Muri make ingaruka zica ziba nyinshi ku bana, hari naho baca baja mw'ibarabara. Murakoze cyane. Kizera ko n'ikindi gihe tubatumiye muzoza.
oya ntidushobora kubwaba kuko twebwe nk'indongozi mu byo twahawe nk'inyigisho ya mbere no kugamburuka. murakoze cyane ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe, Babita bande? nitwa Nigaba Misirine, ahantu mwari muteramiye mwari muri mu bice kumenga hari hakoraniye abantu benshi, hoba hari habaye iki? twebwe ahantu twari duteramiye burya twari tuvuye gusenga dushitse hano mu kivogero ku mutumba wa Kabiri tuhasanga abantu bariko barabaza ibibazo hama twagerageje kuzaturishura hanyuma bariko baratanga n'udushimwe. Ibyo bibazo bariko barababaza batanga n'udushimwe byoba byari byerekeye iki? Ibibazo nahashitse bishitsemo babajije ikibazo kivuga ati ni izihe ngaruka mbi zishikira umuntu atavyaye ku rugero, hanyuma bagerageje kucishura. Ikindi babajije ati kuva muri 2005 komine Mabayi irafise abatware, vuga rero abo wobuzi. Twagerageje rero kubishura dukurikije abasitanteri batwaye komine yacu. Yego murakoze cyane. Narinzi ko mwashoboye gukurikirana inyigisho nyamukuru yari igize ikintu nyamukuru cyari kigize izo nyigisho, ariko ntacyo ndumva ko mwashoboye gutahura ko hariho ingaruka mbi ziva ku irondoka rijyanye n'amagara meza. Ubu ndibaza ko nk'ababyeyi batashoboye gushika ngaho mushobora guhitamo baha ibyo mwashoboye kumviriza muri icyo kiganiro. Yego cyane nitwashika muhira hariho nk'abavyeyi mbona bakomeza kubyara abana babagerekeranya umwaka babyara kabiri. Ubu rero ko ndabibonye kandi tukaba tubironke n'ubushimwe, turagerageza kubabwira tubahanure dukurikije n'izi mpanuro nyinshi twabonye muri ibibazo bagiye baraduhereza. Nk'akamo motera ababyeyi bariko barabyara abana badashoboye kurera muhanuriye ikintu babwira ko muri kino gihe bokwifata gute? Twobahanura ko bobanza bakaja kwa muganga kugira babereke ukuntu bashobora kuvyitwaramo. Hariho abakoresha inshinge, hariho abakoresha ibinini, hariho abakoresha n'utugegene. Turabahanura rero kugira baze baritaba akamo baja kw'ivuriro kugira ngo babigishe ubwo buryo bwo kuvyara ku rugero. Murakoze cyane. Iyi akaba ari Mabayi Media TV mwariko murayagira ko tukaba tubasabye ko n'ikindi gihe twobatumira mu twitaba. Yego cyane nimwadutumira tuzoza dusidukanye n'iyompa. Murakoze cyane. Akaba ari naho duciye turangiriza kino kiganiro. Yari Mabayi Media TV, muroranirwe kuri uno munsi w'Imana. Murakoze.